Bwana asifiwe. Reka nsabe Ry'Imana adusomere mu gitabo cya Yeremiya, ni igice cya mbere n'umurongo wa 4. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4. mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwingiza Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Amen. Ongera usome igice cya 3 umurongo wa 1 muri icyo gitabo. Bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi bubaka irembo ry'intama bararyeza, bateraho inzugi zaryo, baraheza, bahereye ku munara wa Hemaya bakageza ku munara wa Hananeli. Amen. 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 Bwana asifiwe. Hallelujah. Ijambo rya mbere ndashima Imana kuko itugiriye neza ikabiduhaye guterana kwera, Imana ishimwe. Icongeho ndashimira ubuyobozi bw'abayumbe bwatwemereye bukaduha agatuti, Imana ibaho umugisha. Ubundi ndabiyegereje mwebwe mwese muri uno mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Mfite umwanya mutoya, ariko muri uwo mwanya mutoya ndaza kuvugamo ibintu byinshi, mube maso mutaza gucikwa. Bwana asifiwe. Ikubundi dushimye ku muvugabutumwa wa mbere yatuganirije amagambo y'Imana meza, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Yaganiriye asa nk'uwihuta, noneho nje ndaza kwitondaho gatoya kugira ngo tuze kumvikana. Bwana asifiwe. Dusomye amagambo y'Imana meza mu gitabo cya Nehemiya. Havuze ngo maze kumva inkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye ndasenga. Bwana asifiwe. Natekereje ko tuganira hejuru yo gusenga nk'ubutsinzi. Bwana asifiwe. Gusenga nk'ubutsinzi, ni gute umuntu asenga bikamuhindukira kuba ubutsinzi. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo gusenga ni urugendo umuntu azafata wenyine ku giti ciwe, atabigishijemwo n'undi, cyangwa se ngo ndebe mugenzi wanje ngo mwene data Runyambo ngo amperekeze. Bwana asifiwe. Gusenga ni urugendo uzufata wenyine bigatuma ugera ku butsinzi, kandi formule yo gusenga ni ugusenga gusa. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yasenze biza bimuzanira ibyishimo, twasenga bikatuzanira amahoro, twasenga bikatuzanira kugubwa neza. Bwana asifiwe sana. Amagambo twasomye ahanini Nehemiya yari amaze kumva inkuru z'iwabo, bari baragiye mu bunyage, bagiye mu byiciro 3. Bwana asifiwe. Iciciro cya mbere ngo cagiyemwo abantu ngo bafite uburanga, baravuze ngo batoranye abanyabwenge n'abo buranga n'abo mu nzu z'abami, abari bo bagenda. Iciciro cya kabiri hagendamo abakire. Bwana asifiwe. Mu ciciro cya 3 nibwo ngo baje kugenda bose, noneho ngo baze no kugaruka bava mu bunyage, bagarutse nanone mu bindi byiciro 3. Bwana asifiwe. Iciciro cya mbere cyaje kiyobowe na Zerubabeli, aje kubaka itorero. Ndagenda nihuta kubera amasaha. Bwana asifiwe. Iciciro cya kabiri cyaje kiyobowe n'umugabo bita Ezira, yaraje azanye ubuzutsi. Bwana asifiwe. Ubwoko bwabo ngo bwari bwarakoze ibizira imbere y'Imana, ngo bakora ibyanga n'Uwiteka, bashaka abanyamahanga, noneho Ezira azazanye ubuzutsi. Bwana asifiwe. Muri iki gihe hakenewe abagabo bameze nka Ezira, kuko Ezira ngo yaraje ateranya igiterane, ahamagaza abantu. Bwana asifiwe sana. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Ezira ngo maze guhamagaza abantu ntiyaganiriye ijambo ry'Imana, nta makorari yanyuzeho, ngo yapfukamye ararira.
Bwana sifiwe. Bituma abantu ngo bari barashatse abagore b'abanyamahanga ngo umwe akamabwira umugore we ngo dutandukane kubera gusa amarira y'umukozi w'Imana. Bwana sifiwe sana. Ngo batandukanira aho hantu. Icyiciro cya gatatu rero ariho haha twasomye ni Nehemiya yaraje kubaka inkike. Bwana sifiwe. Yaraje gusana inkike zari zarasenyutse. Hanuni ngo yaraje ngo amutekerereza amakuru y'iwabo ukuntu hameze. Aramubwira ngo twagezeyo ngo dusanga abantu basigayeyo ngo bahuye n'amakuba menshi. Usomye kiriya gice ayo makuru yose murayasangaho, sinshaka kuyatindamo cyane. Bwana sifiwe. Ngo bahuye n'amakuba menshi ngo Nehemiya abyumvise ararira. Ngo amaze kurira atekereza kuja gusenga, kuko gusenga ni urufunguzo ruza rukingura imiryango ikinze. Bwana sifiwe sana. Ngo aricara arasenga kugira ngo abone ukuntu aje gusaba umwami uruhusa rwo kuja gusana inkike. Bwana sifiwe sana. Iyo twasenze biza bituma umuntu asa sinzi ukuntu nobyita, biza biduhesha nk'icyangombwa kiducisha mu miryango yari ikinze. Bwana sifiwe sana. Nehemiya ngo amaze gusenga yaragiye abitekerereza umwami. Bwana sifiwe. Amaze kubitekerereza umwami kubera ko mbere hari habanjeho gusenga. Umwami ngo arabyumva ntiyamugora. Bwana sifiwe. Bituma ngo amuheza ndetse n'abasirikare baramuherekeza amuha n'urwandiko kugira ngo agende yerekana. Bwana sifiwe sana. Hari aho nasomye aravuga ngo Nehemiya ashitse ngo bakomeje kumuganwa ngo bamutera n'ubwoba ngo bigeze ubwo baza kumubesha ngo Imana yavuze. Iyo uhagaze neza mu gusenga nubwo bokubesha kabi nk'umuyobozi wa gahunda yavuze, baza bakubesha ariko kubera kuri mu gusenga ukabimenya. Bwana sifiwe sana. Kubera ukuntu yari ahagaze mu gusenga neza ngo baraje baramubesha, baramubwira ngo Imana yavuze ngo uhungire mu rusengero, ngo yamavuga ngo sinja mu rusengero ngo Imana indebere n'ahandi. Bwana sifiwe sana. Twasomye hariya nari nshaka kuganira ku irembo ry'intama. Bwana sifiwe sana. Haraho twasomye ku murongo wa 3 bivuze ko gusenga ari urugendo umuntu azafata wenyine, kandi gusenga ni umuyoboro ugenda ukugarukaho wowe ku giti cawe, ntabwo ari umuyoboro uja gufasha abandi. Bwana sifiwe. Ni ukuvuga ngo iyo twumvishe ijambo ry'Imana nshobora kuryumva hano nkaja kurivuga ahandi, ariko amasengesho ntawuzi uyigira ku wundi muntu. Bwana sifiwe. Dusomye hariya ku marembo y'intama, amarembo baje gusana basanye amarembo 12. Sinshaka kuyavuga yose, natekereje ko tuvuga ku irembo ry'intama. Bwana sifiwe sana. Irembo ry'intama bisobanura kugarura agakiza mu bantu. Bwana sifiwe. Ngo yaje gusana iryo rembo ryasanywe n'umutambyi mukuru witwa Ariyeshibu. Bwana sifiwe. Ngo niwe waje kurisana agarura agakiza mu bantu, kuko ico gihe Ezira amaze kuza ngo haciye igihe abantu barasura kandi bibagirwa Imana. Nehemiya aje gusana iryo rembo niryo bahereyeho ryo kugira ngo bagarure agakiza. Andi marembo bagiye basanya amarembo y'amafi, amarembo y'ibikombe, amarembo y'amasoko niyo bagiye basana, ariko iri rembo ry'intama niryo natekereje ko twoganiraho. Bwana sifiwe sana. Agakiza abantu baza bagakinisha. Mwarimu Samuragwa yaravuze ngo imbagwaga igishimbo baza bagitera ngo kigapfumura ubutaka, ngo nigute agakiza ko kwinjira mu muntu bigatuma kamere yiwe idapfa. Bwana sifiwe sana. Bishaka kuvuga ko nimba ukigira kamere, agakiza k'Imana turakakira muri wewe. Bwana sifiwe. Ariko iyo wamaze kwakira agakiza, Bwana sifiwe, ikintu icyo ari cyo cyose kiza ukacitonderamo kandi ugaca bugufi kubera agakiza k'Imana kari muri wewe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Intama izigereranywa na Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Natekereje ko tuganira hejuru y'intama. Ubu nyine abantu benshi babaye nk'ihene. Bwana sifiwe. Kandi ihene izigereranywa n'umupagani. Ihene izigereranywa n'umupagani. Bwana sifiwe. Imiterere y'intama rero, intama izi kubana, izimenya kubana n'izindi. Uzureba intama bagaza bayijana bakayijana mu nka kandi ikahabyibuhira kubera gusa kwizi kubana. Icecetse itujije. Bwana sifiwe sana.
ariko abakristo b'iki gihe usigaye ugera mu badakijijwe ukaza wikuma ukananirwa no kubaramutsa, kandi bizoba byiza ko tubaramutsa tukababera icyitegererezo cyiza. Bwana asifiwe sana. Nimba intama izibyibuhira mu nka ikabyibuhira mu byo bidahujije, ni gute umukristo atobana nabo badahuje, bigatuma ndetse bahindukira bakaza kubera imirimo myiza n'imbuto wera. Bwana asifiwe sana. Ariko abakristo basigaye biyigizayo bakihinda. Bwana asifiwe sana. Ikindi kintu ca kabiri kigaragaza intama ntizi itinya ibihe, tizi ijana n'ibihe, ibihe bije ntabwo iza yirukankana nabyo. Bwana asifiwe sana. Intama igira ituze, iza yamituriza hahandi yari iri. Bwana asifiwe sana. Uzarebe imvura yagazigwa, ihene ikagenda yirukanka ihayamiriza. Bwana asifiwe. Ariko intama iza yamituza gusa. Bwana asifiwe. Abakristo dukwiriye gutuza, titujanywe n'ibihe, titunyeganyezwe n'ibihe, tugahagarara. Bwana asifiwe. Ubundi tuzadukizwa kubera ibintu bitatu. Bwana asifiwe. Tuzadukizwa imitekerereze, tugakizwa mu mikorere, nibyo bizi tubiza bidukiza. Bwana asifiwe. Iyo uvuga ngo wakiriye agakiza ariko imikorere yawe ikagaragara ko utakijijwe, uko ntuba warakijijwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mureke duhindure imikorere, tureke kuba abakristo banyeganyezwa n'ibihe, tuba abakristo bahagaze neza mu gihe cacu. Bwana asifiwe sana. Ikindi kintu kigaragaza intama ntizipfa gutaka. Bwana asifiwe sana. Intama iza yamituza ntabwo izitaka. Abakristo turimo guhura n'ibigeragezo, aho kubicecekana ngo tubisengere, kuko gusenga nibwo butsinzi tugira. Bwana asifiwe. Tugasenga, tugasoma ijambo ry'Imana ryo humure ryacu. Bwana asifiwe. Ariko abenshi turimo kugenda dutaka twamiriza. Bwana asifiwe sana. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo dutuze. Bwana asifiwe. Hamwe n'ibitugerageza Imana iziduha kunesha. Bwana asifiwe sana. Iyo uzi uko ufite ubutsinzi, kandi ubutsinzi bwacu ni ugupfukama tugasenga. Ubutsinzi si ugutaka. Bwana asifiwe. Hari n'igihe utakira umuntu ukabona ntaco bimubwiye, bigatuma wicuza. Ariko iyo wasenze, Yesu niwe mugabo wenyine utazuhemuka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mureke twiga gusenga. Bwana asifiwe. Buri wese yisuzume, kuko gusenga nico kintu nigwo rugendo umuntu azafata wenyine rukamugeza kuco yifuza cose. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sintekereza ko twazaza tuza hano tugasirimba bikazogira ico bitumarira. Gusirimba ntaco byotumarira, ariko nidusenga tukizera, gusenga biza biduhesha kwizera, ukamenya uwo wizeye neza. Bwana asifiwe. Ubundi tuzadusenga kubera ibintu bitatu. Ikintu ca mbere gituma dusenga nuko twambaye umubiri. Bwana asifiwe. Ikintu ca kabiri gituma dusenga nuko turi muri inosi. Ikindi kintu ca gatatu kiza gituma dusenga nuko turi kumwe na Satani umubisha wacu. Bwana asifiwe sana. Timoteyo yaranditse, Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo uzuba icyitegererezo c'abizera, mu byo uvuga no mu byo ukora, ku ngeso zawe no ku rukundo rwawe. Bwana asifiwe. Abo muturanye ushobora kuba warababereye icyitegererezo. Bwana asifiwe. Cyangwa uzuba icyitegererezo hano mu ikanisa gusa, aha siho tubera icyitegererezo, ahubwo iriya hanze niho dukwiriye kubera icyitegererezo. Bwana asifiwe. Iminota yanje irasa n'irangiye, ariko mureke twige gusenga, kuko gusenga ni ubuzima. Bwana asifiwe sana. Gusenga nico kintu kiza kidufasha. Bwana asifiwe sana. Iri rembo ry'intama ngo ryaje guhinduka irembo rya Benyamini. Bwana asifiwe. Benyamini bisobanura ngo ibyishimo. Bwana asifiwe. Abakristo benshi ibyishimo byararangiye. Kujya tubura umukristo utagira ibyishimo, nta mukristo urimo. Bwana asifiwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwishime iteka, kandi ngo musenge ubudasiba. Mu bibaho byose ngo muhore mushima, kuko ngo n'iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Mureke twishime, kuko nibyo bibereye mu Kristo. Kandi ngo ryarasubiye rihinduka irembo rya Tesefano. Bwana asifiwe.
ngo arire ngo niryo rembo ry'ikamba. Yesu Kristo ngo nawe yarinyuzemo yambaye ikamba ry'amahwa, ngo azongera kandi arinyuremo yambaye ikamba ryo kunesha. Bwana asifiwe sana. Mureke twige gusenga, kuko gusenga n'ubutsinzi nibyo biza biduhundukira ubutsinzi, bigatuma tugera ku bikomeye, bigatuma twicarana n'abakomeye bo muri ino si. Bwana asifiwe. Kuko ntabwo tuzadukizwa ngo Imana izoduhembe tugeze mu ijuru gusa. Imana iziduhemba tukiri ino, tukazoja guhemberwa tugeze no mu ijuru, ariko byarahereye no ku isi. Bwana asifiwe sana. Rero twige gusenga, kuko abakirisitu turaba agaciro ijambo ry'Imana rituganza.